Sangwa ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri ya Nyubi TV Burundi. Kaze murano makuru y'ikirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Imiryango ifise abagendana ubumuga banyegeje mu mazu yabo bakwiye kubashira habona kuko bafise impano nziza kandi zikomeye. Leta y'u Burundi ikaba yiteguye kubafasha. Abubaka amabarabara hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi barakwiye kuza barayubaka neza uko bikwiye kuko abomoka atagiye amaze. Nayo ingoma irafise ibizira kuko ibihimba vyayo bifise isiguro nk'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko nari mpejeje kubibamenyesha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba imiryango ifise abagendana ubumuga banyegeje mu mazu kubashira ahabona kuko bafise impano zikomeye. Leta y'u Burundi ngo ikaba yiteguriye kubafasha. Ivyo yabishikirije mu gihe bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga. Reka dukwirikire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abagendana ubumuga nagira ndabahumurize ntimwihebure ndi muri mwenyene. Ubu igihugu twaravuze ko ari igihugu catwibarutse, igihugu kivyeyi, niyo leta vyeyi, igihugu kivyeyi. Wumve kuri mu muryango uri muhira kandi ndabagutume mwese abantu bagendana ubumuga abanyegejwe bose tubanyegurure tuyashira habona. Yagira isoni bashira habona, hanyuma twese duce dufatana mu nda tubafashe kumva yuko no ugendana ubumuga aja mu iterambere. Ni ikivugo giha ingufu zidasanzwe abagendana ubumuga ko tuzi yuko nabo bashoboye gukora ibikorwa. Umuntu afise ubumuga arashobora guteza imbere n'abandi bahora bavuga ngo barishoboye. Nivyo uravuga uti jewe sinokwirwa ngo siganwe n'urya bikunde, muga nawe hariho ukuntu ushobora kunsiga mu bindi. Twese tukaba amagiriranire hanyuma tukaza turunguruzanya buke gushika aho tuzosanga atanumwe adateye imbere. Ubu turi umuryango umwe, ibibazo vyawe nivyo vyanje no kwicara tukabitorera umuti. Muriko muravuga rero nk'amahera ngo duza amahera, hari ikintu cya mbere mudukorera muvuga muti nibiki bikenewe mukabitondesha byose bikenewe. Yago umwe yabaserukira ariko aranyumviriza. Mwebwe burya nimwe mufasha umushikiranganje wo gufatana mu nda kwerekana ibikenewe byose, tukavuga tuti urabona ntitwabishoborera rimwe byose, uwo mwaka tuzokora ibi, uti iki kivi cegamwa mu mwaka uza tuzoca dukora iki, mu mwaka ukurikira none tuzokora iminsi yose. Uwo mwaka twaguze amabekiye 5,000, umwaka uzaje dukora 5,000 ku vy'ukuri izira zaheze. Tuza turavuga tuti twazanye amaproteze, uwo mwaka dugize iki niki, ico turacegamitse, uwukurikira naho tuzoca dukora iki, uwukurikira dukora iki. None rero mwebwe rero muserukira abantu kovya mwicare hamwe mushikirize igitabo cyiza cerekana umugambi wo gufata mu mugongo abatishoboye. Ega jewe abagenda mbere je siravyita ngo bagenda ubumuga abatishoboye. Jewe ndashoboye kwitambukira, ndashobora kuja kurima, hari umuntu atishoboye. Tugira urunani twese atanumwe asigaye inyuma, dukore kugira twiheshe iteka muri iki gihugu cyacu. Ntagire uzosubira kwidodomba. Imana yaduhaye ibintu byinshi cyane turabibonye, hanyuma wateye imbere Imana ikamuhibakwe nasindukire aduze abandi kuko ivyo ufise si wawe ni ivy'Imana. Abajejwe kubaka amabarabara barakwiye kuza barayubaka neza uko bikwiye kuko amara igihe gito agaca asubira kubomoka. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Ibinogo vyibonekeza mu mabarabara byonona imodoka ndetse bigateza n'amasanganya.
ivyo bikaza vyiyongera ku bumenyi buke bw'abagendesha imodoka nk'uko bishikirizwa n'ubu asanzwe yunguruza abantu n'ibintu. Amabarabara yaduheranye, ego ni vyiza ko bari baducira imirongo, ariko ndibaza neza ko imirongo siyo yari yihuta gukorwa ubwa mbere. Bari gukora amabarabara, twara amabarabara meza atagira ibinogo, hanyuma bakaza guca imirongo mu nyuma. Amasanganya avuye ku kwepa ibinogo, kuko barekora ko dufise imodoka ziri hasi nyinshi, amundi tufise imodoka nyinshi ziri hasi. Rero umuntu akaja gukwepa ikinogo agasanga izisanganye kuko yakwepye ikinogo. Rero leta ikintu cyo kwihutira yoraba neza abantu ko barasubiza barasubiramwe barabara bakasubiramo neza, kubera basubiramo nabi naho bakoze nyuma y'amezi abiri hasuye kuba ikinogo. Hakaza umuntu avuye hariya kubera afise umuntu yamuhereza imodoka kubera biroroshe na automatique umenye gutumbereza, wari wese aciza avuga ngo n'umushoferi. Urya rero ntazi nibi vy'imirongo ariko aducira ntavyazi rero mbona ko boraba ingene bohimiriza abantu kugira ngo baje mu mwuga kanaka bakafise ubumenyi bamenye bahawe kugira ngo baje barabara bazi neza ico bagiye gukora. Uyunguruza abantu n'ibintu asaba abajejwe vy'amabarabara kubaka ibintu bikomeye kandi biramba kugira baba batanze amakori yo gusubiramwo ayo mabarabara bayatange banonokewe. Twebwe turatanga amakori nk'ubu twebwe mu gisata cyo kuza abantu hari amafaranga twishuzwa 15,000 ku kwezi. Ayo mafaranga ugwije n'imiduga iri kirakora nuko amafaranga yo kuri mabarabara meza bagasubiramo mabarabara. Rero bogerageza ayo mafaranga twebwe dutanga natwe ubwacu tutari iryo kori tukabona neza ko hariho akarusho inyungu iri muri ajya amafaranga, ariko tuko turayatanga umenga ahubwo tuko turibwa kuko tubona neza ko dutanga amafaranga mugabo amafaranga atakintu na kimwe karakora kuko amafaranga ari kararihwa sinumva ko ajya amafaranga turi yo barayaje arayaza gukora iyi mirongo yo mwibarabara. Oya vyiza bo dukora amabarabara tukagira amabarabara asukuye meza nk'ibindi bihugu kugira ngo amasanganya ntasubire kuba. Ivyo biruko mu gihe hari amabarabara amwe yari yasubiwemo ariko ubu yamaze gusubira kononekara. Amakuru yacu tuyabandanirize mu bijanye n'iterambere. Umuhinga mu bijanye no kwitunganiriza imigambi yavuye mu gihugu c'u Buganda ahamagarira abarundi kuzitabira inyigisho azotanga mu bijanye no kwitunganiriza imigambi kuko izo nyigisho zitabazoroshe kuronka. Ni nkuru dukesha kandi mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Kuri no wa kabiri no Brian Kagezi yashaka ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye akabaje gutanga inyigisho mu zo gutunganya imigambi. Sabo vyizigiro arongoye ishirahamwe Sinapi Company aratubwira igituma abahisemo kuzana uwo muhinga. Muri Sinapi turaha agaciro cyane ubwenge ku buryo bwaho twiteguriye yuko tubugura. Ijambo ry'Imana riravuga riti gurisha byose ubura ubwenge. Turavye muri kahise turabona aho abantu bakomeye abami ababwizatunga badasanzwe baraheba ivyabo bagaheba ibihugu bagafata ingendo ndende bagiye kurondera ubwenge. Uburorero ni bwinshi twobaha n'akarorero gatoyi ku mwamikazi w'i Ethiopia bita Sheba yagiye kurondera ubwenge kwa Salomo. Muri Sinapi rero turatangura cyane yuko umuntu afise icyo udafise bisigura yuko afise ubwenge udafise. Sigura ko hari ibyo yamenye wewe utaramenya kandi agutanze kubimenya akagutanga kubishira mu ngiro arashika utaragira. Ni nayo mpamvu rero tuyumvire ko tumira cyane tugategura ino summit tugatumira umuntu adasanzwe yabishitseko kandi ari mu karere kuko biratandukanye ko twigishwa n'umunyamerika kuko ubuzima twebwe muri East Africa tubayeho buratandukanye n'ubwo muri Amerika babayeho. Brian Kagezi atumirira abarundi kudacikwa n'izo nyigisho kuko ivyo baziga bihambaye kandi ngo izo nyigisho zizoba zibegereye. One of them when we were hosting the Burundians who came for training. Tumwe muri bige twakira abarundi baje ku nyigisho iwacu mu Buganda. CNN actually came to cover us. CNN yaraje irafata amasanamu makuru. That team of Burundi which came appeared in CNN documentary. Maze uyu mugabo wundi baje barabonetse mu kiganiro cyateguwe na CNN. CNN was studying this young man and how he's making money. Kuko CNN kuri nyine umunsi yabaga ariko aratera imbere yongera ateza imbere byo kurondera amafaranga mu buzima bwiwe. For me, I just appeared there as his teacher, one of his mentors. Rero jewe naserusa nk'umwigisha umwe mu barezi biwe mu by'ubutunzi. The knowledge we are teaching here, we have not started to teach it here. Rero ubumenyi tugiye kwigisha ngaha ntiturabyigisha na gato muri kino gihugu.
2 days ago, haheze iminsi ibiri on Sunday, I was in a conference in USA kuba Imana ari muri conference muri Amerika where we were doing the same thing. aho tuba turakora nk'ibi nyene. It's a conference where we're teaching business. Ni uruganda twigisha iby'urudandazwa. And that conference was hosted by a person who I also mentored. Urwo ruganda rwateguwe n'umuntu nanje nigishije narize mu by'urudandazwa nyene. So this, Rero ngiye gukora ibi vyonyene gusa. we are doing it everywhere. Turiko turabikora saho nyine tukora n'ahandi henshi. People that are doing well in business. Twigisha abantu bakora atera imbere mu rudandazwa. So because izo nyigisho zikazotangura kuri uno wa gatatu zikazahora zitangura igihe cy'isaha 11:30 gushika isaha 2 z'ijoro. Amakuru yacu tuyabandanirize mu bijanye n'imico n'akaranga. Ibihimba vy'ingoma bifise isiguro ihuye n'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi, ariyo mpamvu ifise ibizira. Ivyo bikaba bivugwa na Damasi Ntiranyuhura, umuhinga muri kahise akongera akaba n'umutimbo. Reka tumukurikire. Ingoma uyiha insiguro zibiri. Ari insiguro ya mbere kandi ari nayo ikomeye, ni kuvuga ubutegetsi. Bavuze bati naka ari ku ngoma, no kuvuga yuko ari ku butegetsi. Bavuze ko umwami ari ku ngoma, no kuvuga yuko yararongoye igihugu, yari umwami w'u Burundi. Hanyuma insiguro ya kabiri nayo ubu benshi bazi, igikoresho cy'umuziki, kuryohera abantu, gutamba, kuvuza, benshi nivyo bazi. Uravye ko ingoma zari zimeze uko zavuzwa, murabona ko ingoma zavugiriza umwami gusa, ryari ibanga intwaro ya cami yubakiyeko. Niho rero hari bizira. Baravuga yuko nk'akarero ata mukobwa avuza ingoma. Ivyo byari bijanye nuko burya ibice bigize ingoma nka vyose vyitirirwa bijya bice bikuru bigize umubiri w'umufasoni w'umugore. Hanyuma ikindi cyazira n'ubwe nabazikora, hari imiziro bagendereza, bagiye gukana ingoma bamara hafi ukwezi bari mu ishamba. Hanyuma carazira yuko hari umuntu aja kuvuza ingoma ashobora kuryamana n'umugore wiwe, cari kizira. Hanyuma ikindi cyazira nuko urumva ingoma nta muntu uzavugirizwa atari umwami. Hagize dufate nk'umutware cyangwa umuganwa zivugirizwa mu gace atwara, yaba yerekanye yuko yagumutse yagararije umwami, aho murazi nawe ukuntu yafatwa nk'umumenja, hanyuma agahanwa nk'uko bimeze. Rero vyazira kera. Muri iyi minsi nivyo hariho nk'ibintu bizira mu kuvuza ingoma, ko atavuza ingoma yambaye ipantaro, atavuza ingoma yambaye ibirato, yuko ata muntu yicara ku ngoma n'ibiki. Mugabo ivyo ni ibintu vy'ubu. N'ubu hariyo bavuga yuko ata mugore yovuza ingoma, mugabo ku bwanje ntikiri kizira. Umugore ubu yozivuza kubera ibintu vyarahindutse. None ko zari ingoma zasigura umwami akaba atawukiriho. N'ubwe nabambara abavuzi b'ingoma impuzu bambara muri iyi minsi bambara ibitambara bigezweho y'amigwebero, murabona bambara ubwe nimeze. Rero sinuvuga yuko muri iyi minsi bizira ari byinshi, ariko barashobora kubigendereza bagikurikiza aho gatima ka kera, mugabo ibizira vyazira kera. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'imyidagaduro. Abakora umwuga wo gutwenza abantu barakwiye kuza baragerageza kubikora mu ndimi zitandukanye, haba bahano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'abandi. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu gihe kuri no musi hariko haraba ikiganiro kubamenyesha makuru cari catunganijwe n'ikigo ndangamico c'abafaransa, aho bariko barashikiriza kubijanye n'icese kigiye kuba ukuri uwo mwuga, kizohuza abakora uwo mwuga batandukanye bava mu bihugu bitandukanye. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Ikigo c'abafaransa IFB
ifadikanije n'ishirahamwe Canal Plus, ubuserukizi bw'Ubuswisi, ubuserukizi bw'Ubufaransa n'ubumwe bwa Buraya bwaratunganije icese ku bakora umwuga wo gutwenza abantu ciswe Festival Canal Comedy Buja 2023 nk'uko bivugwa na Michael Sengazi, umwe mu barundi bakora uwo mwuga, aratubwira intumbero n'akamaro k'ico cese. Iciyumviro kiri inyuma y'ivyo byose nuko dushobora kurondera abandi bakomedya b'abarundi bashobora gutwenza kandi bakaja no muri iriya emission ica kuri Canal Plus yitwa Canal Comedy Club. Urumva tuzokora imyiteguro, twaraciye Gitega, turahura n'abashaka kuba abakomedya, turabonamwo bari bangaye bari nka 18, muri abo dufatamwo batatu. Urumva hariho amategeko n'ibintu bigomba kuba bimeze, ugomba kubikurikiza neza, ugomba gukora mu kazi, kubera nta n'umwanya mwinshi dufise wo gukora formation kugira tubigishe akazi. Uraba abashobora kuba begereje iyo niveau yo kuba biteguye bari tayari nkuko twobivuga. Michael Sengazi agasaba abo basangiye umwuga kuza baramenyera gukina mu ndimi zose kugira nabo bashobore kugeza umwuga wabo no mu bindi bihugu, ndetse agahamagarira n'abigeme n'abapfasoni kwitaho kuja muri uwo mwuga. Uravye n'abayivoirien n'abakamerune, uravye igifaransa cabo ntuvuga ngo ni igifaransa ca Molière canke candi we nyene yiyandikiye Siba Sarkozy, ariko muri kiriya gifaransa baragifata uko agishwanyaguza cose akagisambura, ariko urumva ivyo avuze kandi akabikina neza kandi abantu bagatwenga. Twe rero turafise ubwoba bwo kuvuga ngo hava nyumva nakashije ngo ngo nadeko nyuma navuze ngo le problème ngo gaca bifata oya, urabivuga uko nyene biri. Nibaza yuko ega ico kibazo kirahari, ariko hariho n'ico kibazo cyo gutinya, cyo kuvuga ati sinzi nimba no bishobora. Ugomba kuvuga uti yebana kama mbaye ukagenda ugakora. Ni ico kibazo c'ururimi naco dufise no ku badamu canke abakobwa muri ako kazi. Rero ukavuga uti none uriya mukobwa, abakobwa ntibakwiye kugira uko, wowe umukobwa ukavuga uti abandi baca bambona gutya, abandi baca bambona gutya. Tubandanyije twiyumvira gutyo ntituzoronka abantu benshi baja muri iyo nzira. Ico cese kibaye ku ncuro ya mbere hano mu Burundi, kizokwitabirwa n'abakora uwo mwuga bava mu bihugu bitandukanye, bikazoba kwigenekerezo rya 17, 18 na 19 Ndamukiza ku ishuri ry'Abafaransa, hamwe no kwigenekerezo rya 20 ku kigo ndangamico c'Abafaransa IFB. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino. Mu mpera zino ndwi harabaye inkino mu mupira w'amaguru, aho hakinwe mu cicaro ca mbere ca Primus League indwi igira ya 24. Ari no kuri izo nkino za Primus League turangirije ko amakuru yacu, ariko kuba dufatiye hagati mbanze nabasubiriremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Imiryango ifise abagendana ubumuga banyegeje mu mazu barakwiye kubashira hagaragara kuko bafise impano zikomeye. Leta y'u Burundi ikaba yiteze kubafasha. Abubaka amabarabara hano mu gihugu cacu c'u Burundi barakwiye kuza barayubaka neza uko bikwiye, uko abomoka atagihe amaze. Inguma irafise bizira kuko ibihimba vyayo bifise isiguro y'ibihimba vy'ibanga vy'umukenyezi. Akaba ari no ngaho duciye dusozerera ko amakuru yacu y'uno musi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano makuru abashikire atankomanzi. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi.